Hallelujah. 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 Amen. Kuko hari Imana igomba gukorera hagati yawe, hari Imana igomba gukora mu bwingo bwawe, hari icyo Imana igomba gukorera mu muryango wawe. Haleluya. Amen. 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 Aturi mubwiza bw'Imana, aturi munsi y'ukuboko kw'Imana. Mureke Imana igendagende, reka Imana ihindure. Yego yego yego, navuze ko nagiye guhindura b'Imana. Nagiye kubihindura. Hari Imana igiye gusenya, hari igize imisozi imbere yawe Imana igiye kubisenya. Karekoteya. Reka dukomeze guhekenya, dukomeze kumva ubwiza bw'Imana. Umva, nizo ndwara zimaze igihe zigusinzikana, Imana igomba zisenyagure. Ubushobozi bw'Imana buri hano, reka busenyagure izo ndwara. Ikibanza mpwemuye, ikibanza mpwemuye, reka mpwemuye akuganze, reka mpwemuye aganze ubugingo bwawe, reka mpwemuye akorane nawe. Numva n'ubuhemuye hari icyo abwiye ngo umaze igihe kirekire usugerejwe n'ibigeragezo, ngo ariko nuhumure Imana irahari kugira ngo utabare. Umva nanone icyo muhemuye yabwiye ngo umaze igihe kirekire wikorarira umuryango wawe. Imana igiye gutabara abana bawe. Hari umwana yakugoye, umviriza, hari umwana yakugoye umaze igihe uri kurereka Imana, ngo Imana igiye kumubohora. Kadusome mu gitabo cya Ezekiyeli, igitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli, amajambo musanzwe muzi mumenyereye mwamusoma,
igice cya 37. Reka nsabe Alex yegere hano asome. Igitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice cya 37 turahera ku murongo wa mbere nimero z'urupapuro 141. Turasoma mu izina rya Yesu. Ezekiyeli yerekwa iby'amagufa yumye. Ukuboko k'Uhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu yera, ndi muri mpwemu wiwe, anshira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa, ancisha irya n'ino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami Uhoraho, ni wewe wabimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarire uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku ni ko Uhoraho abarira aya magufa, ati ngira nshire mpwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima, kandi ngira mbashireko imitsi, mbazane kw'inyama, mbarenze k'urukoba, mbashiremo impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Nuko ncavuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga, haba umuturagaro, mbona isitigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. Ngize ntiya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwajemo. Maze arambarira ati, vugira ku magufa, maze arambarira ati, vugira ku muyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarire umuyaga, ati uku ni ko Uhoraho agize, ati ngwino muve ku miyaga ine, nta mpwemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Nuko ncavuga nk'uko mbariye, impwemu zibinjiramo, baba bazima, baravyuka, barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Nakoze cyane. Aya majambo dusome nahaye umutwe uvuga ngo, nubwo biruko haracyari ibyizigiro byo gutabarwa. Nubwo biruko haracyari ibyizigiro byo gutabarwa. Ngomba tubanza turabida nido Ezekiyeli ninde. Ezekiyeli yari umwe yakomotse mu muryango w'abahezi, yari umuheburayo, kandi iyo Ezekiyeli yari umuhungu wa Buzi umuherezi. Hanyuma Ezekiyeli isobanurwa ngo Imana ikomeje. Haleluya. Imana ikomeje ntawe uyiganyiza. Amen. Ezekiyeli yarakoze akora mu gihe kitari gisanzwe, yavugishijwe mu gihe kitari gisanzwe, igihe cyarimo umugararizo, igihe cy'uko abantu benshi bari barahebye Imana. Hanyuma Imana iramugendera imwereka amagufa yumye. Ariko ntabwo ku magufa yumye, reka manze nongere sobanura gatoya. Muri iki gihe Abisirayeli bari bakuwe iwabo, bajyanwa inyagano, bajyanwa i Babuloni. Hanyuma bamaze kujabuka umugezi Kebari, basagazaho. Bamaze gusagazaho, hagera igihe abatware b'i Babuloni bavuga ati, ntibishoboka ko impunzi ziguma hafi y'urubibe, bazigiza kure, ariko Ezekiyeli we baguma hafi y'uwo mugezi. Mana ishimwe. Babakura hafi y'umugezi, babigiza kure ahantu mu kiyaya, ariko Ezekiyeli
ashimwe. Aguma ku mugezi, ku mugezi w'Imana yamusanze. Ku mugezi w'Imana yamuganiye nawe, imwereka amagufa yumye. Reka turebe gatoya, mbega amagufa yumye ari amagufa? Oya, byari ihanga rya Isiraheli, ariko Imana yabonye nta magufa yumye. Bisobanura ngo iyo umuntu atari w'Imana, iyo umuntu adatubaha Imana, ni ukuvuga ngo aba yarumye. Reka nakubaze, ngihagaze ngaha, mbega nta gihe uraje imbere y'Imana ukumva wumva? Nta gihe yagushikira, nta gihe wasenga ukumva wumye, atakabera k'amavuta ya mpwemu yera kari muri wewe? Reka twibanganize tuje imbere y'ijambo ry'Imana. Ezekiyeli amaze kubona ibyo, Imana iramubaza iti, Ezekiyeli ubonye iki? Ezekiyeli yishura Uhoraho aravuga ati, mbonye amagufa. Umvira ijambo Imana yamubajije ngo mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Urumva ikibazo? Ishyire mu gishingo cya Ezekiyeli. Hamwe Imana ikubajije, mama, hamwe Imana ikubajije, ikakubaza, ikweretse amagufa, ikakubaza mbega aya magufa yoba mazima? Reka dufate ikujyanye mu kaburi, hanyuma ikakwereka amagufa ari mu kaburi, hanyuma ikakubaza ati mbega aya magufa yoba mazima? Imana imubajije icyo kibazo yishyura uko nyine wishyuye, kuko yavuga ati ego, Imana igomba kumuharura ngo yagize ubwibone. Iyo avuga atoya, Imana abivuga ngo yagize ukwizera guke. Uriko murumva? Ariko Imana yaje gukorera Imana mu mutima w'umuntu, yari izi Ezekiyeli uko ari, yabona ukwizera kwiwe. Hanyuma Ezekiyeli ariyumviriza ati, Uhoraho, mwami Uhoraho, niwe wobimenya. Imana ishimwe ubugombe bw'Imana. Yagombye kwerekana ubugombe bw'Imana, aravuga ati, Uhoraho niwe wobimenya, Uhoraho nyine ingabo niwe wobimenya. Amaze kwishura iryo jambo twarisomye, Imana iramubwira iti, vugira kuri ayo magufa. Haleluya. Vugira kuri ayo magufa, vuga gusa. Reka turabe gatoya, ntarabandanya kuri iri jambo. Yesu Kristo hari mu butumwa bwiza bwa Luka, agiye agasanga abigishwa batamye, barobye, babuze, ngo bariko barazisenga. Hanyuma Yesu Kristo arababwira ati, sunika ubwato bwawe, byigize mu idamba. Ubwo wabwirije mu idamba, ababwira iri jambo ati, terera urusengo. Petero arahindukira aramubwira ati, none mwigisha, twakesheje ijoro ryose turoba, ariko ntacyo twafashe. Mugabo atarihindukiza aravuga ati, kuko ari ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe turatera, kuko ijambo ryawe turatera. Ezekiyeli kuko yumvise ijambo ry'Imana, yumvise ijambo ry'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riraryoshe. Mbega hari igihe urumva ijwi ry'Imana riri kuvugana nawe, iyo wumvise Imana ikubwiye ngo humura mwana wanje, ndi kumwe nawe, ntacyo utinya, nzagutabara, humura,
nigeze kujya mu cyumba cy'amasengesho nari mfise umutwaro yemereye kandi yemereye cyane. Hanyuma ngasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi ugira gatatu Imana ica muwundi mumama umwe imuciyemo iramubwira ngo genda hariya mu cyumba hari umukozi wawe umusange umuremeshe umubwire ibyo nagutumye. Imana itanga kumama amajambo yo muri Bibiliya yandika umurongo yandika ahejeje kwandika Imana icyamubwira ngo haguruka rero ushireho amajambo. Aca arahaguruka, ahagurutse ntiyinjiye ni umureko arahagatiza urupapuro jewe hariya ndiko ndarira gusa kubera umutwaro nari mfise ndiko ndarira Imana ndabwira Imana urabara umuhano ngize njyamo urupapuro rwinjiye munsi y'umwana mu cyumba cy'amasengesho. Nari twifise icyumba cy'amasengesho mu gasengero ka kera uhari amashuri acishije munsi acaribwira jewe mfata rwa rupapuro ndaba igice cya mbere nsomye uko nasoma igice cyose n'ubu umutwaro ukoroka, uko nasoma n'ubu umutwaro ukoroka, uko nasoma n'ubu umutwaro ukoroka. Ega sinarindiye ko Imana ibanza kurubigishwa oya ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi bwa mbere. Nimubona mugabire turazikoresha mu nyemerezi, nimubona ngo turazikoresha zose zisuzumirwa mu ijambo ry'Imana. Haleluya! Ingabire zose zisuzumirwa mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo uvugishwa agiye ku ijambo ry'Imana urabanza usuzume neza ibyo avugishwa. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana uko narisoma ariko n'imitwaro uko narisoma imitwaro ikora uko narisoma nza numva meze nk'agapapuro sigaye mwahutse yambarira arahera ndahaguruka ndahagura gutwega ntigendege ndahagura gutazira Imana ndagushima Mana ndagutaziriye Mana uri Imana mubise gusenga kwanjye. Iyo Imana igusemuseko uri mu byaha wungure mbi. Haleluya! Ijambo ry'Imana ni ryiza. Iyo Imana ivuze iciye mu ijambo ryayo no kuvuga kuraremeshwa Imana ishimwe. Reka tujye mu ijambo cye. Ezekiyeli amaze kubwirwa ngo vuga ikintu cyantangaje, ikintu gitangaje usomye neza. Ezekiyeli yaravuze nk'uko Imana yarimubwiye, ubwo yari yiteguye kuraba ikiba siko none reka asenze umugwi ikintu usanzwe munsi ariko muhemu yera gushyira ikintu muri we kukivuga kubanza kunigana nacyo sibyo none siko ukanigana nacyo ukagisoma mvugi hari igihe urunigana ukazomba urakivugisha nawe yabashikira hanyuma ugati tugiye kwabonagara ijambo ry'Imana. Ezekiyeli amaze kumva iryo jwi aca aravuga wamara wabwiye inkomezi z'Imana. Ezekiyeli yaravuze ijambo ririmo ubushobozi kandi ijambo rirarema. Mana ishimwe, ijambo rirarema. Yaravuze ijambo rirema ubushobozi bw'Imana bwakoze mu kirere. Igice cya mbere ubushobozi bw'Imana bwaregeranije amagufa uko nyene amagufa aregerana. Haleluya! icyo cyabaye igihe cya mbere amagufa yaregeranye ngo rimwe ryose narigeze ryaryo. Iyo ryari ryagiye akabaho akaza akaguruka akaza hanyuma hasigara ubukongoro. Ni ukuvuga agakongoro gahagaze nibyo yabonye, ariko iki cyari kigereranye ndaza kuhashika cyari kigereranye. Asigaye abona agakongoro bwa bushobozi gukomeza gukora. Imana imubwira ngo vuga wongere uvuge. Haleluya! Yongeye kuvuga ngo ya magufa
urumva kiguma ngaho atambwe kukigira. Igice cya kabiri ubushobozi bw'Imana bwakozemo. Ubushobozi bw'Imana buraza gukora mu buryo bw'impuhemu. Imana ivugira ngo hamagara imiyaga ine. Haleluya. Ijambo ry'Imana nababwiye ko rifise ububasha kandi rirema. Arahamagara ati mwamiyaga mwese yo mu mpande zimeze isi nimuze. Haleluya. Imiyaga iraza imaze kuza yinjira muri bamwe bahagaze ngaho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo baba iki ingabo nyinshi. Mbega ibi bintu Ezekiyeli yabonye Abisirayeli, yabonye amagufa. Mugabo Abisirayeli bari bamaze igihe bariko baridoga ngo imitima yacu yarumye kubera bari mu kinyago. Imana iraheze bagereranya n'amagufa yumye. Ni ukuvuga ngo Imana ikirabahembura ngo babe ingabo nyinshi. Imana ishimwe. Reka tuzane amajambo rero mu gihe cyacu. Muri iki gihe turimo, ishengero ry'Imana hari ibihe gicamo rikumaranyirwa rikuma, ariko ijambo ry'Imana rije ishengero riraheguka. Amen. Amen. Mbega uragomba guhemburwa n'ijambo ry'Imana. Yesu aguha nanjye ngomba guhembuka. Amen. Hari ikindi kintu cyantangaje kuri aya makuru. Uyu mukozi w'Imana ariko arahishurira. Yumvira amagufa arumviriza. Ni ukuvuga bisobanurwa ngo iyo uri mu bubasha bw'Imana uriko urakoreshwa n'Imana urategeka. Imana ishimwe. Mbega ni kubera iki tegeka indwara zigahunga mu izina rya Yesu Kristo. Turiko turaza nakomeje kumva umutima wanje imbere y'Imana. Nkomeza gusenga kumbure aho twari twicagiye bazabona yisezereye, ariko nakomeje gusenga. Mbona uruzi rwa mu maraso ruriko rujya kuri umwe wese. Numva ijwi rimbwiye ngo ndiko ndatunganya imitima y'abantu. Imana ishimwe. Ndiko neza imitima y'abantu. Ntushobora kwiyeza ubwawe, ntushobora kwitunganya ubwawe. Amaraso ya Kristo Yesu ntashobora gutunganya. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Umbiza amagufa yabaye mazima. Birashoboka ko muri wewe hari ibyabaye nk'amagufa mu bugingo bwawe. Birashoboka ko mu muryango wawe habara amagufa. Birashoboka ko mu rudandazwa rwawe rw'amase ayo n'amagufa. Birashoboka ko murakubwira ambara ubushobozi bw'Imana. Naho uruga kongera bakavuga ntacyo zuba. Yesu ashimwe. Baroge ntacyo zuba. Wambaye ubushobozi bw'Imana. Nagomba ndiko navuga burya muri mu ijambo ry'Imana uri mu gakiza ntacuwa. Haleluya. Naho boroga basubira bakaroga ntacyo uzoba. Ibigeragezo bizoreka kukubuza. Bizoza ariko ntacyo uzoba. Imana ishimwe. Ntacyo uzoba. Ngomba nakubwire amagufa tugenda duhura nayo ni menshi, ariko Yesu arahari muri Jenoside. Imana ishimwe. Yesu arahari kugira ngo atuneshereze.
ko nawe yavuye mu rupfu. Abakunzi biwe n'umugore baramutuka, ibyo byose byamuheze ko ari umuhera, umugore ngo tuka Imana ubweho. Imana imukurayo ava yari muzima. Imana ishimwe. Kandi aronka ibirengeye ibyo yari afise. Pawulo na Sila babaye mu rupfu, baraboshwe. Reka ntibabipfurize neza, babipfuriza gupfa, ariko Imana irabasura barabasiga. Petero yaraboshwe. Usomye neza hajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo Herode yagiye yiyongeze, hari uwo yari yishe, agiye yiyongeze bafata Petero bamuta mu ibohero. Bamaze kumuta mu ibohero, buca bamumerera nabi, ishengero rirasenga. Haleluya! Ishengero rirasenga, amasengesho arahindura. Haleluya! Ntabwo bikomeye, hariho gutabarwa kubw'amasengesho. Ishengero rirahindura ibyo Herode yagabiye gukora. Ni ukuvuga ngo umumarayika w'Uhoraho asanga Petero mu ibohero. Ijambo ryibutse ko nigeze kurivuga. Petero bamaze kumuta mu ibohero, bamucungisha abasirikare. Yesu bimwe narabivuze, bamucungisha abasirikare, hanyuma umwe imbere uwundi inyuma, Petero aba hagati yabo. Noneho Petero cyaravuga ati ari ugupfa napfuye, reka nisinzirire. Reka ndakubaza, uri mu kibazo gusinzira? Sa uri mu kibazo gusinzira? Na cyane cyane uzi impamvu uzagupfa wosinzira. Petero ngo atarisinzira, aragona, arasinzira. Umvirize, abasirikare bamucunze, asinzira hagati yabo, ariko bibagira ko hari ingabo zo mu ijuru zari zimucunze kubarusha. Imana ishimwe. Umumarayika w'Imana araza, Petero kanguka, kenyera, kenyera, arakenyera, nkurikira, aramukurikira. Babasoda bari ngaho. Mbega batamufashe, ko batamufashe, yari kumwe n'ishoboye byose, yari kumwe n'Imana ishoboye byose. Nagomba nakubwire, naho yuko, naho uri mu byago, naho uri mu bikomeye, haracyari ibyizigiro byo gutabara. Imana ishimwe. Petero yaratabawe, Yobu yaratabawe, Pawulo na Sila yaratabawe, ba Daniyeli baratabawe, n'abandi benshi baratabawe. Yesu Kristo rero ubwo ko ari we yitabawe, ko yari Imana. Reka tudafate gutyo, yaratabawe nawe. Wewe yarajya mu rupfu kubwaho naje, azuka ari muzima, azukana intsinzi. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwigaragaza ugatabarwa, ubwo ufise intsinzi. Igitabo cyateye aricyo nigeze kwiga, kimwe cyavuga ngo iyo umukristo ageragejwe ngo avayo avanyeyo intahe idasanzwe, ngo kugeragezwa si bibi. Iyo ugeragejwe ni ukuvuga ngo uvayo uvanyeyo intahe izoshinja abantu. Yesu abaheze ndarangije. Umvirize ndakubaza, uyu mwanya turi hano imbere y'Imana, Imana iri hano kandi igomba ikomeze kukubohora. Ibyo byabaye nk'amagufa imbere yawe, bihindure bizima. Imana ishimwe.
ibihindure bibe bizima. Umva nanone nyuma y'aho badusengera abarwayi bari hano, ngomba dusengera abarwayi bari hano, kandi Imana irakora kuko ntinaniwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana irakora. Iyo ndwara imaze igihe ikubosha, Yesu ari hano kugira ngo akubohore. Imana ishimwe. Ndibuka mu ndwi zibiri ziheze nari hariya mubuze iyengero ahantu mu ndende, turiko turasenga dusengera abantu bihana, numva ijwi ry'Imana ryambwiye ko hariho umuntu aseserejwe n'uburozi. Kumbe muri uwo mwanya hariho umuntu, abarinzi bari kumva akagenda babwiye, hariho umuntu yafashe ibuye atera imbwa. Kumbe yarateye umuntu, ateye imbwa mu rutoki ruca ruraturika, ruturitse ubwoko bwose burabyimba. Muri uwo mwanya tumaze gusenga, yaje gushinga intambwe ati uko mwasenga niko ibintu numva umengo biriko birava mu kuboko. Anyerekatira mu rutoki rw'ubu. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo amasengesho afise ububasha bwose. Wowe uti ndagomba gutunganya ubugingo bwanjye, kuko Yesu yazanywe n'ubugingo bwawe n'ubugingo bwanjye. Ngomba ubanza utari kuva gusenga. Wowe uti ndagomba gutunganya ubugingo bwanjye, umutima wanjye. Uriya Yesu aguheze, Yesu abaheze, Yesu abagirire neza.